Igisata cigisha ivyigwa vy'amagara y'abantu kw'ishure kaminuza gitiriwe umuco y'Ibujumbura Université Lumière de Bujumbura mu kinyamazuru gifadikanije n'ishira hamwe uzima byaratunganije ihimiriza ryo kugwanya indwara ya kanseri ifatira mu ibere ku magenekerezo ya 17-18 mu kigo caryo cyo mu Kinindo, ku magenekerezo ya 19 na 20 mu kigo caryo cyo kumutanga. Ku civugo kivuga kiti ihimirizwa mu kwipimisha hakiri kare indwara ya kanseri ifatira mu ibere. Muganga Nadège Ndayishimiye yavuze ko uku kwezi kwitiriwe ibara ry'iroza kuko kw'isi yose kwahariwe kugwanya indwara ya kanseri yo mu ibere. Ndayishimiye avuga ko bahisemwo kwigisha abanyeshure kuko ari nabo bazoja guhimiriza bakanavura iyo ndwara. Basanze kandi iyi ndwara yica bose, abakenyezi hamwe n'abagabo. Mbere icyumviro ntikiva muri Université Lumière de Bujumbura, icyumviro ni icisi yose. Octobre rose nkuko babivuga ni ukwezi kwahariwe guhimiriza abantu kugwanya indwara ya kanseri yo mu ibere. Ico cyumviro kiva kuki abafasoni naho bavuga ko abafasoni benshi bagwara naho n'abagabo bagwara kugira bamenye ibimenyetso by'iyo ndwara hakiri kare. Rero turabona ko ibiharuro bitwerekana mu isi yose eka no mu Burundi ko iyo ndwara ihari kandi yica abafasoni eka n'abagabo bakeya, mugabo abafasoni benshi kubera batabizi baja kwivuza bageze kure baremvye, aho gace usanga kuvurwa biragoye. Nico gituma natwe twashatse kwifatanya n'isi yose kugira twigisha abanyeshuri bacu ejo nibo bazaba abavuzi, nibo bazoca bafasha kumenya iyo ndwara hakiri kare, bakigisha abarwayi kumenya ibimenyetso by'iyo ndwara hakiri kare. Muganga Ndayishimiye yamenyesheje ko kuva muri ruheshi 2020 hamaze kuboneka abagwaye ba kanseri 900, muri abo ibice 50 n'abakenyezi bagwaye kanseri yo mu ibere. 6 muri abo n'abagabo bagwaye kanseri nyene yo mu ibere, bafatiye ku biharuro vyegeranirijwe ku bitaro CMCK bisanzwe bifasha abagwaye be niyo ngwara. 2020 mu kwezi kwa gatandatu bamaze kuronka abantu hafi 900 bagwaye kanseri. Muri abo 900 ibice 50% n'abafasoni bagwaye kanseri y'ibere. Muri abo nyene abagwaye kanseri y'ibere 6 n'abagabo. Numva ko nivyo biharuro naho byo ari bike atari ivyo kwirengagiza. Nukuvuga ko n'abagabo bategezwa kumenya ko iyo ndwara ibaho ku bagabo kandi bakamenya n'ibimenyetso vyayo. Ndahimiriza abafasoni cyane cyane ibiharuro mugabo n'abagabo cyane cyane kuko twumvise ko nabo nyene bagwara kandi n'uwo mugabo amaze kumenya ibimenyetso by'iyo ndwara arabanza akiraba wenyene hama akabwira n'umufasoni wiwe canke abo bavukana baba bari hafi muri umuryango, arashobora kudufasha guhimiriza iyo ndwara kubera we bazoba yamenye ibimenyetso vyayo. Tubamenyeshe ko bimwe mu bimenyetso by'iyo ndwara ya kanseri harimwo uburibwe budahera mu ibere, ugupfunyirana kw'ibere, hakaba no guhindagurika kw'inyubako y'ibere.